Ndabaramukije amahoro nongeye kugaruka mbaramutsa kandi mbifuriza kugira ibihe byiza. No munsi ni Jane Hatunga yongeye kugaruka ababwira ivyerekeranye n'ubwenegihugu bwa Australia nkuko twabitanguye ubushize. Rero no munsi reka tuvuge ku gice ca kabiri mu Congereza aho bakita ngo Australians democratic beliefs, rights and responsibility, liberties. Australians democratic beliefs, rights and liberties. Reka turebe mu Kirundi naho uko bavyise, bavuga ngo igice ca kabiri ivyizerwa vya demokrasi ya Australia, uburenganzira n'imyidegemvyo. Ni ukuvuga rero tugomba kwiga izi nyigisho zose kugira ngo nihagera kuja gukora ikibazo bize bitworohere. Tugerageza kugenda tubivuga mu Congereza nk'uko twabivuze kubera ko testi zo kurwa mu Congereza, hama tukagera tubishira no mu Kirundi. Aha bavuze ngo at the citizenship ceremony you pledge that you will share Australians democratic beliefs. Ngo kuri urya musi uzoba waronse ubwenegihugu uzorahirira imbere y'abantu bose yuko uzokurikiza imigenzo kama kandi ukubahiriza amategeko y'igihugu, ugakora ibishoboka byose bisabwa nk'umunyagihugu wa Australia. Hanyuma rero bakavuga bati our democratic beliefs, ugutegekwa canke uko abanya-Australia bizera ivyizerwa vya Australia. Icambere nkuko twabivuze hano haruguru bavuga ngo ivyizerwa vyacu vya demokrasi. Ivyizerwa vya demokrasi ya Australia bavuga ngo Australian system of government is a parliamentary democracy. Iki twarakivuze ubushize, ni ubutegetsi no gutwarwa no kuganza bivanye n'intwaro ya demokrasi ariko ishingiye ku bashinga amateka, ku nama nshinga amateka. Hanyuma rero bakavuga ngo as a part of this system the power of the government comes from the Australian people. Ukuganza ko abantu bari hano muri Australia kuva ku banyagihugu bwabo kuko nibo bitorera, nibo bavotinga. Australian citizens vote for people to represent them in parliament. Kandi ko bashobora kukubaza bagashize ko mu kibazo, how is the Australian governed? Is Australian parliamentary democracy? Abanyagihugu bitorera ubwabo, people vote for the people who represent them, bagatora bazogenda kubahagararira mu nama nshinga amateka, in the parliament. Hanyuma bakabavuga ngo the representatives in parliament must answer to the people. Abaryo bamaze gutorwa rero nibo bategerezwa ibyo bakora byose, bategerezwa kwibutsa yuko bakorera abanyagihugu. Through elections babashizeho bakoresheje amatora, no mu decision yose bazotanga rero bazokora bakurikije yuko bashizweho n'abanyagihugu. Hanyuma icizerwa ca demokrasi kigira kabiri nico bise the rule of law. Twarabivuze ubushize muribuka, aho twavuze yuko ukuganza kw'abanya-Australia kutizwa kwisunga amategeko. Bakavuga ngo abanya-Australia bose barangana imbere y'amategeko, the rule of the law. All Australians are equal under the law. Nukuvuga rero nta numwe, muribuka ko ubushize twavuze ngo no group of people is above the law. Nta numwe uri hejuru y'amategeko, twese turi co kimwe, twese turangana. The rule of the law means that no person, no group, no religious rule is above the law. Nta numwe uri hejuru, twese turi munsi y'amategeko ya Australia, yaba muri government, muri community, religious leaders, abahagarariye amashengero, abahagarariye ama associations ariyo yose, twese turi munsi y'amategeko. Ikindi cizerwa ca demokrasi kivuga ngo living peacefully. Peacefully ni kuvuga mu mahoro, ukubana mu mahoro. Twese duhamagarirwa kubana neza, tubana mu mahoro twisunze amategeko. Hano bavuze ngo Australians are proud to live in a peaceful country. Ariko bikaba bivuga yuko mwese mutezwa kubiharanira, twese tutezwa kubikorera, twese tutezwa kugendera hamwe. We reject violence as a way to change a person's mind or the law. Ni ukuvuga we reject violence, ntabwo turayamaganira kure, turamagana
violence ni nko guhohotera abantu, ihohoterwa ry'ikiremwa muntu turaryamaganira kure kugira ngo twese tubane mu mahoro. Hanyuma ikindi kivuga ngo respect for all individuals regardless of background, twese twubahiriza umuntu, ikiremwa muntu tutitaye ku kahise kiwe. Ni ukuvuga muri iyi demokrasi y'iki gihugu, system y'iki gihugu, umuntu wese baramwubahiriza batarabye their background, akahise kiwe, bakamwubaha uko ari kose. So all individuals have the right and equality under the Australian law. Twese turangana munsi y'amategeko. Hari aho bavuze ngo all Australians are expected to treat each other with dignity and respect. Dutegetswe kubaha umuntu wese tukamuha agateka kandi tukamwubahiriza, nta bindi bintu barabyeho ngo hasenga ngo hagira gute ngo hava oya. Tugiye ku kindi gice kandi kivuga ngo our freedoms, imyidegemvyo yacu. Aha baravuze ngo dutangura kuri aka kantu ko hepfo, freedom of speech and freedom of expression. Ibi twarabivuze ubushize kandi nizere ko nabisiguye cyane, aho bavuga ngo freedom of speech is a core Australian value and underpins our democratic system. Donc kugira imyidegemvyo yo kuvuga akakuri ku mutima, wo kuvuga ibyo wifuza gushikiriza, ni kimwe mu burangamutima bwa Australia, kandi nibyo byerekana ko igihugu cacu gifise amahame koko akwiye. Hanyuma baravuga ngo hano barabisiguye nk'uko twabivuze ubushize, ngo umuntu wese akwiye kuvuga ikintu cose uko abyumva kandi agashikiriza iciyumviro yaba mu manama canke ahantu hariho hose. Batanze akarorero, for example, people can criticize the government. Abantu barashobora guhakana, kwiyamiriza ibintu government yashizeho, canke se protest peacefully against the government decisions. Barashobora guhakana itegeko decision abategetsi bashizeko mu gihe icyo arico cyose batezwa kubivuga mu mahoro. Hanyuma hano bakavuga ngo freedom of expression means people can express their views including through art, film, music and life literature. Abantu bashobora kwerekana ibyo bifuza, ibyo biyumvira bakoresheje inzira zitandukanye. hanerekanye bakoresheje they can express their views, berekana ibyumviro byabo bakoresheje art, no kuvuga ibintu nka bijya abantu babumba, ibintu abantu bakora bakoresheje intoke. Bashobora no kwerekana ibyumviro byabo bakoresheje filime, nk'umuntu agahimba filime akayikina yerekana ibyo yiyumvira nuko yifuza. Akoresheje music, urashobora gufonda indirimbo yerekana ibyiyumviro byiwe n'uburyo bwinshi no mu nyandiko uko ariko kose. Twihuse tukaja hano hepfo, freedom of association. Muribuka ko twabivuze, buri muntu wese afite uburenganzira bwo kuja muri association yose ashaka, igurupe y'abantu, umugwi w'abantu. Freedom association is the right to form and join associations to pursue common goals. Umuntu ashobora kwinjira mu mugwi w'abantu uwo ari wo wose mu gihe afise intumbero y'urya mugwi yifuza nawe nyene gushikako. Batanze akarorero, for example, in Australia people are free to join any legal organization. Ushobora kwinjira muri association y'ibintu byemewe bizwi na leta, canke se ukaja mu yandi ma association y'ibindi bintu bito bito bisanzwe kizima ibyo muri gukora ari ibintu bizana amahoro atangorane irimwo. Hano bavuze ngo people can also decide not to join, kandi murashobora nanone guhitamo kutinjira mu mugwi wari wo wose ukibera uko nyine nta kibazo, and cannot be forced into doing so. Ngo nta n'umuntu n'umwe utegetswa kuguhatira kwinjira mu mugwi wowe utabishatse. Hakurya rero bavuga ngo freedom of religion. Umuntu wese afise uburenganzira bwo kuja mu isengero ashaka, mu mugwi usenga agomba. Hariho akantu hano nerekanye neza kavuga ngo Australia has a Judeo-Christian heritage. Ni ukuvuga kahise ka Australia mu ntango, abazanye bajya twavuze bafunze Australia bari bavuye mu isengero ryitwa Judeo-Christian heritage. Bari bafise Judeo-Christian heritage, ni ukuvuga abasokuru b'aba Australia bari muri iyi sengero. Judeo ni nka kujya kw'abayuda, isengero y'abayuda zijya zabajya basenga b'abakristo nyene. Ariko naho bimeze gutya, nubwo basekuru babo bari muri iyi sengero muri Judeo-Christian heritage, ntibivuga yuko Australia ifise itegeko ryo gusenga muri iri sengero oya.
hano bavuze ngo many Australians describe themselves as Christians. Abantu benshi muri Australia bavuga ko ari abakristo, but ariko there are people in Australia from all large religions. Harimo abantu bava mu masengero menshi hano muri Australia. Hanyuma kandi hano bakongeraho ngo Australia kandi irahimbaza iminsi mikuru, ama holidays on Christian days, kuri rya minsi ya Christmas tuvuge, wise Good Friday, umunsi wa gatanu mutagatifu, kuri Easter, ku munsi wa Pasika n'uwa Noheli, naho babyizihiza, ariko ntibivuga ko Australia ifise isengero yemera ngo iyi niyo ya leta. Oya, the government and the law treat all citizens equally. Ni ukuvuga abantu bose hano muri Australia babatreatinga, babafata kimwe, yuko twese tungana imbere y'amategeko. Hanyuma hano hepfo haranditse ngo Australia has no official national religion. Nta dini na rimwe ryemewe rya Australia rivuga ngo iri ni ryo abantu bose bategezwa kujamo. People in Australia are free to follow any religion. Ushobora kuja mu idini yose uko ushaka, uko ugomba, kandi nta n'umwe uzoza kuguhatira ngo ja muri iri, ngo ja muri iri. Hanyuma rero hano baravuze ngo at all times, even while engaging in religious practices, the laws of Australia must be obeyed. Mwibuke neza ko ayo masengero yose n'ayo masosiyasiyo yose ushobora kujamo, intego nuko mutegezwa kubahiriza amategeko ya Australia. Ikindi igice baravuga ngo our equalities. There are a number of laws in Australia that assure a person is not treated differently. Ni ukuvuga ukungana kwacu, nta busumbane buhari nk'uko twabivuze. Hano bavuga ngo hariho amategeko menshi ngaha muri Australia ategetswe gukora uko ashoboye kugira ngo twese tube tungana, ntihagire n'umwe bafata ngo bamushire hejuru y'uwundi. Ensure a person is not treated differently to others because of their gender, race, disability or age. Kugira ngo ntihagire n'umwe asumbanywa n'abandi bakurikije igitsina ciwe, canke ngo barabe ngo yafise ubwoko buno, canke ngo yafise ubumuga ubundi ntabwo afise, canke ngo afise imyaka iyi niyi. Oya, ibyo byose nta na kimwe baraba ngo babusumbanye, twese turangana. Gender equality, ibitsina, kungana kw'ibitsina. Reka turabe mu kirundi twavuga gender equality, kungana kw'ibitsina byacu. No kungana kw'ibitsina nyene niko bakivuga. Naho baravuze ngo men and women have equal rights in Australia. Twese dufise uburenganzira bumwe. It is against the law to discriminate against a person because of their gender. Birabujijwe, ni ukurenga amategeko iyo utandukanyije abantu ukurikije igitsina cyawe. Hanyuma equality of opportunity and fair go, twarabivuze ubushize, kandi bavuga ko twese turangana kandi dufise itegeko ritunganisha twese, ari byo bise Australians value equal opportunity. Twese dufise amahirwe angana muri iki gihugu cya Australia. In our society, what is often called a fair go, ari byo byitwa a fair go. Twese tukagira amahirwe amwe, tukaba turinganiye. This means that what someone achieve in life should be as a result of their talents. Ngo bikavuga yuko ibyo uzohabwa, ibyo uzoronka bizoba bivuye ari inyungu, ari igisubizo cyo ugukora kwawe, canke ari impano wahawe, your talents or work and effort, ingufu wakoresheje mu gukora, rather than their wealth, batitaye atari ukubera ngo ari ubutunzi wari ufise canke background, ari ukubera kahise kawe. Oya, ibyo byose ntabwo bizohora, ahubwo twese tuzaba tungana twisunze amategeko. A fair go, equal opportunity in the society. Tezwa kugafata uko nyene. Hanyuma rero responsibilities and privileges of Australian citizenship. Nukuvuga aha bavuga ngo ni uburusho, uruhara n'uturusho tw'abenegihugu ba Australia. Igihe ubaye umwenegihugu wa Australia, uzoca uronka ibindi bikorwa n'uturusho by'inyungu. Icambere bavuga ngo ibikorwa ico uzoha Australia, hanyuma hasi naho bakaba banditse ngo uburusho ico Australia izoguha. No kuvuga aha tuvuga responsibilities, ico uzoha Australia, ibyo utegerezwa gukora, what you will give, what you have to do. Barabyandikanye ngaho, uretse ko atari byose, bashizeho ibi bikeye nyene ngo nk'umunyagihugu wa Australia, as Australian citizen you must obey the law. Twabivuze kubahiriza amategeko, vote in federal and state territory elections, kujya gutora mu matora y'igihugu
n'igihe bakoze referendum kuvuga ya matora y'igihugu cyose bacuzinga bahindura amategeko. Utegerezwa kandi to defend Australia should they need a rise, kujya kudefendinga Australia mu gihe tuvuga igihugu gitewe utegerezwa kujayo, ni itegeko ko donc niyo responsibility. Rero igice cya kabiri nibyo rero byavuze privileges ico Australia nizoguha, what Australia will give you as an Australian citizen. Nk'umunyagihugu wa Australia, Australia izogufasha iguhe ubu burenganzira bwo gutora, vote in federal and state. Aha muca mubona yuko voting, to vote in federal and referendum ni ikiba responsibility ikongera kandi ikaba privilege. Nacyo nyine gishobora kuba ikibazo bashaka kukubwira ati voting is a responsibility and a privilege, yes or no, true or false. Ucutora ko ari true, ucutora ko ari yes, kuko nibyo iri hose. Icya kabiri Australia izaguha, apply for children born overseas to become Australian citizens by descent. Ni ukuvuga urashobora igihe ubyaye umwana uri hanze, tuvugiye mu gihugu iwacu i Burundi urabyariyeyo, ufise uburenganzira Australia ni irabikwemereye gusabira umwana wawe wabyariye hariya ubwenegihugu kuko we wari usanzwe uri umwenegihugu. Ikindi Australia izaguha, ufise uburenganzira bwo apply for a job in Australian public service and Australian Defence Force. Ufise uburenganzira bwo gusaba akazi mu buzi ubwo aribwo bwose bwa leta ndetse no mu ngabo z'igihugu. Ufise ubundi burenganzira kandi to seek election to parliament, kugenda ukaja kwitoza mu bashinga amateka. Ikindi ufise uburenganzira to apply for Australian passport and re-enter Australia freely. Ufise uburenganzira bwo gusaba pasiporo ya Australia kandi ukazosohoka kongera ukagaruka nta kibazo, freely, nta wundi uguhagaritse kubera ko baba baguha icyo gipapuro ca passport. Icanyuma, ask for consular assistance from Australian official while overseas. Mu gihe wagiye hanze ufise uburenganzira bwo kugenda ugasaba iyo bita consular, uwo muntu ahagarariye igihugu cya Australia hariho hose akaza akagufasha akaguhesha ibyo ukeneye. Hanyuma rero tugende kuri responsibilities. Ni hano bagiye babishira mu ntuze mu babivuze mu bwinshi ariko n'ibijya tujeje kuvuga haruguru. Obey the laws of Australia, ni itegeko, is your responsibility to obey the law, kubahiriza amategeko. Ibyo ukora byose, ibyo utegetswe kugenda mu byose utegetswe kuyubahiriza. Hano bavuze ngo all Australian citizens and other people in Australia must obey the laws of Australia, mutegerezwa kubaha amategeko. Icya kabiri, voting in federal and state or territory elections and in referendum, gutora mu mategeko y'igihugu, yaba ajya duhora tugenda gutora mu state cyangwa y'igihugu cyose, is your responsibility, ni urabitegerezwa kubikora. Hanyuma baravuze ngo voting is an important responsibility, right and privilege. Ni kuvuga voting kije hatatu, kije muri responsibility, cyaje muri right, none kije no muri privilege, mu burusho uhabwa nk'Australia umuntu wese afite imyaka 18. Hanyuma hano hepfo bavuga ngo by doing this, by voting, by doing this responsibility as a citizen aged 18, by doing this, Australian citizens have a say in how Australia is governed and contribute to its future. Nk'umunyagihugu iyo utoye uba ugize ijambo, utanze ijambo ryawe, now you have a say and you contribute to the future of Australia. Ni ukuvuga nawe urafashije muri kazoza k'igihugu. Voting is compulsory in federal and state territory elections. Gutora ni itegeko, is compulsory, ni itegeko. Hano hepfo haraho bavuze ngo more information about Australian Constitution, ngo ibindi byinshi kuri by'igitabo gitegeka amategeko ya Australia biri mu gice ca 3, turaza kubibona, tuzobibona mu gice ca 3. Ahandi kandi havuga yindi responsibility bindi tutegezwa gukora, defend Australia should the need arise. Hano bavuga ngo igihe cyose Australia ikeneye umuntu ugenda gukora mu ngabo z'igihugu, while serving in Australian Defence Force is voluntary, a responsibility for Australian citizens is to defend Australia should the need arise. Tuvuge nk'igihe igihugu gitewe mwese bagaca bavuga ati twese abafite 18 muze tugende, nushaka kuvuga ngo yangu ibiki kuvara birahiriye umunsi baguha ubwenegihugu warabikoze, warabyemeye utegetswe kugenda, is necessary, is your responsibility.
hanyuma serve on a jury ni ibyo twavuze igihe baguhamagaye kuri sentare kujya guhagararira kumviriza urubanza, nabyo nyine ni itegeko kuri wewe. Jury service if requested is a responsibility for Australian citizens. Umuntu wese ufite imyaka 18 and over kuyirenza kuzamura hejuru utegetswa kujyayo. Aha rero barasiguye a jury. What is a jury? Is a group of ordinary Australian men and women. Ni group y'abantu batwara abahungu n'abagabo n'abagore bakagenda to listen to the evidence in a court case. Barabajana kuri sentare bakumviriza urubanza rw'abantu baje kuburana, hanyuma bagaca they decide if a person is guilty or not guilty. Bagaca babaza rero ya group y'abantu, mbe uyu muntu ubona atsindwa, ubona uyu muntu ahamwa n'icaha canke ntahamwa. Ibyo rero bita jury. You are called to serve on jury. Baguhamagara kuja kumviriza urubanza muri court. Iyo baguhamagaye barakwandikira ikete, you can't say no. Ntushobora kuvuga ngo no, ngo hoya, ngo ibiki n'ibiki, keretse ufise reason yumvikana ikomeye. Australian citizens who are on the electoral roll, abanya-Australia bose bari kuri irya liste y'abatora, can be called to serve on a jury. Bajya bose bari kuri liste y'abatora bashobora guhamagarwa batora uwo ari we wese uwo bashikiye n'uwo nyene. Jury service helps to ensure that the court system is open and fair. Ni ukuvuga rero ngo guhamagara abo bantu bakagenda kumviriza urubanza muri kote, ngo nibyo byerekana yuko uburyo abacamanza bakora ari uburyo bwumvikana kandi bukwiye. Participating in Australian society. Australia encourages all citizens to actively participate in society. Ngo abanya-Australia basaba abantu bose yuko bakora ibikorwa muri societe yacu, kuko nibyo nyine niko tuba twasinye yuko tubaye abanyagihugu ba Australia tuzokora ibikorwa byose. For example, you can join the neighborhood and local community organizations. Ushobora kuja mu ma organization amwe ari hano mu ahuba, and you can volunteer to do social and community work. Ukagenda kubafasha ku buntu, to volunteer no gukora ibikorwa by'ubuntu. Ubwo no kuvuga uriko nawe urafasha igihugu ca Australia. Hanyuma kindi nanone, paying tax is another important way you directly contribute. Ubundi buryo ushaka contributing muri society, no kuvuga gutanga umusanzu wawe, gukora ibikorwa byawe uha igihugu cawe ca Australia, no gupayinga tax, no kuriha amatagisi. Niko tubivuga mu Kirundi, kuriha amatagisi, no kuriha ikori ya leta. Iyo rero urisha ikori ya leta, nawe uri gutanga contribution yawe to the society. Many of the benefits Australia enjoy are made possible through taxes. Ngo ibikorwa byinshi abanya-Australia baryohererwa biba byakozwe hakoreshejwe ya matagisi. Ngo taxes are spent on services. Amatagisi ngo bayakoresha mu bikorwa bitandukanye, harimo government funded health care, ibyo gutanga ubufasha ku by'ubuzima, by'imiti, byo kwivurisha abantu, canke se education, amashure y'abana y'abakuze, defense, mu ngabo zo kurwanira igihugu, roads, amabarabara, amanzira, railways, inzira z'amatreni, ibi byose na social security. Ibi byose nibyo bakora bakoresheje ya mataxi abantu baba batanze. Niyo mpamvu bakubwira ko when you pay taxes you contribute to the society. Iyo utanze taxi nawe utanze contribution yawe ku gihugu cawe. Hanyuma bavuga ngo by working and paying taxes you support the government. Iyo ukoza akazi, iyo urishe tax, ubufashije nawe iyo government yawe, iki gihugu cacu, to provide these important services. Nawe ubutanze umusanzu wawe muri ibi byose byo haruguru byo gutanga ubufasha mu buvuzi, ku mashure, ku biki, nawe utanze contribution yawe. Hanyuma rero aha niho turangirije igice ca kabiri. Ni ukuvuga twibanze cyane cyane ku ibyo utegerezwa gukora, your responsibilities, n'uburusho, your privileges you get when you are Australian. Igihe iyo ubaye umwenegihugu wa Australia, ibyo utegerezwa gukora n'ibyo Australia itegerezwa gukorera. Cyane cyane utegerezwa kubitandukanya privileges and responsibilities. Hanyuma wibuka twavuze ko hari bimwe bigaruka hose habiri, cyane cyane nka kuvotinga, kuja gutora ni itegeko kandi nakarusho uhawe nk'umunyagihugu wa Australia. Ubwo rero ni ukugerageza tugakomeza tukabyiga, ukabyitoza, mukazogera igihe ukaja gukora wamaze kubisobanukirwa. Nizere ko
uko ubyiga uko ugenda ubyiga niko ugenda ubifata. Sawa, murakoze, mbifurije kubifata neza no kuzoja gukora mu gatora muheza gito cyane.